abayambara agakareso baca baragwana abana barasohoka bariko bararira ntibari butabare nabana bato mugabo nyina twe twamubona ngaho tuja kumufuka agatenge ari gusa atambaye ari mu gakarezo umva ni ibintu bibabaje iryo joro yasohotse atambaye yasohotse umva nuko atari gufata umwanya bariko baramukubita ngo yambare muganije ne kwa induru zivuga umuntu akapfunduruka yero kuko nyina meza asohoka kuko abana basohoka bakurikira nyina amarira mu rupangu umugore ararira abana bakarira umugabo nugwamo nta utabaronda hari nawe umubanye waje gutabara ucukubitwa mu bandi sanga filime ntwaye amahera ashika kuri 3 million nta nijana ninjiza. This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Twizera yuko mumeze neza aho muherereye ku mpande zine z'isi natwe turashima uhoraho turashima umuremyi w'isi n'ijuru. Ino ni Flash TV, the one and only TV ibashikiriza nk'ivyo tubashikiriza. Jewe nitwa Ndikuriyo Leonce, the son of God, Dr. of Love aka Diko. Behind the camera ndikumwe n'umusore muto yitwa Prince Keys. Nuko uno musore baba mwita kuri screen mubona kabisa umuntu ameze neza akeye aberewe ugutwenga ngo sivye kirenga mugabo nawe nk'abandi bapasoni bose iyo bibaye ngombwa aratwenga. Uyu ni umwe mu bakobwa nareheje bambani bamba Undemera arankubita hasi aranyanka muca mumwibuka yitwa BELYSE kuva mu mupfakazi beri urongero nyanke kweri untera indobo ukabivuga mu bantu cyanemera n'ibitutsi biraho nk'ivyo wanuze kuri no ncuro ariko yanyemereye kuko kugira arinda nyemerera kuza yarafise umwanya muto ari no ku rugendo tutaza kubabwira ariko yagiye nuko namureheje nyine aranyemerera asigaye yuko anyugururira inzugi z'umutima wiwe nk'iyinjiriye beri haya ndadodo yenyemerera ninjire karibu mugapana bya vrai karibu uyu muntu yaranyase imyaka yose kuva muri filime no mu buzima musanzwe ariko ntibanyumve nabi hari muri filime umufakazi niho banakumenyeye cyane nka BELYSE. Turaguha ikaze kuri Flash TV. Murakoze cyane kuri Flash TV. Ndaramukije n'abakunzi ba Flash TV iyo bari hose. Bari bagukumbuye disi. Yego naheruka kera umwaka uraheze. Ariko si ubwa mbere uje. Oya si ubwa mbere. Nkuko natangiye ndabivuga barakuzi si mu mufakazi gusa kuko wanakoze filime mu mwaka uheze nimba ndavyibuka. Filime nawe nyene hari ukuntu wikorera udufilime menga sibyo urimo cyane ariko bikarangira kubitanze tukatwara ibihembo. Waraye unakoze n'indi n'ubundi ndabitwara turaza kubashika. Ariko abantu barakuzi byanka byakunda. Numva no guha kaze buno bushohe bw'ibujumbura bukomereye gutega be. Ubushuhe nyene nabumenyere manze ukwezi ngahi Bujumbura mugo ndasubiye ku kazi ariko si byo no munsi gusa ubushuhe wabo bayemwo kera. Ese nawe uri mu bamanutse canke uruzogera uri ngaha? Oya ruri ngaha oya ndimvukira wow uburyo uri responsable uburyo ukora ibikorwa byawe niki ni ibintu ngo bidakunze gukorwa n'abakobwa b'imvukira kuko ku bantu batakuzi uri nkono kwita the strongest woman. Uri umwe mu bantu b'igitsina gore bakarorero bakora ibikorwa bitangaje kugeza n'igihe twakubonye mu bintu tutari twiteze koko usigaye utwara biriya biduga bingana ko je naciye hano muri society nibaza ngo ndiko ndarota mbona ni uri kurabomagura yera ndabatira no ni BELYSE nzi cyane ewana ni jewe nyene ewana ongera sana asante sana kya kintu wacigiye hebe kijya nacigiye ku kazi nyene anayifse poste nta novuga ngo sinayikunda canke sinayigira iki ariko tu ntiyanezera kandi kijya kimashini naragikunda nkabona kandi nta bagore na bamwe baciga nkabona n'abaciga n'abagabo kandi usanga bavuye muri za Tanzania abino bari bake ntibari bwanagwira ico gihe ndasaba ndacige kijya kimashini cyitwa Pocre Entrete cyitwa Pocre canke Pede Pera Chenille shantayo narinzi no kuri kwima iramutse ari examen oromesa ubusa ndasaba rero umushefu ndayige barabanza nyene barabinyankira
nyene nabo barashiramo akantu kagasuzuguro kumbe ngo nta mugore yo bishobora ndamuririra kabisa umushefu ndamubwira n'ukuri nzobishobora mpamahigo yanje ndabikora yego ubona birabaye kandi urazi impamvu bitangaje umugani wawe turetse n'abantu b'abakenyezi cya kintu ni n'abagabo bake burya bashobora kugihangara ngo bariko baragitwara mu buzima usanzwe driving urazi gutwara umuduga yego mugani nivyo nako nkomera kiya kintu utazi gutwara birashoboka ko umuntu ashobora kumenya kiya atazi imodoka mugabo ndabitwara byose bivuze ko Belize urafise na permis de conduire yego na kategori y'imashini ni kategori taronko ari we wese wewe urakaze ntwara kijya kimashini nyene kiriko ijya kategori wow so ubu vyumva gute rero kuko uravye abantu benshi baranagushengera kuva ati yewe gaye uno muntu we tinone ni ibintu nibaza nuwo bigeze kubona bigaragaje ntabwo yari umurundi birashoboka yego kuko mu bagore turi babiri gusa mu Burundi bwose dutwara kijya kimashini turi babiri gusa mbane namateka kuyandi namateka abadasanzwe muri we usanzwe wumva mwakantu ko kuba menga wokora ibintu abandi badatinyuka muri wewe uburyo bawinyuka yego cyane gose bigiye nyene batinya abandi je ndumva shaka kuvyinjiramwo yego kabisa nguwo niwe Belize twakiriye ariko kino kiganiro ntangure ndanatasha mu mpera z'uno mwaka hari uburyo mba numva hari abantu twoha intasho ni benshi twebwe tuba dutasha abakunzi ba Fresh TV ariko nawe ufise team nini kuri nyuma nk'abakunzi bawe bibikorwa byawe bya film ariko muri benshi dutasha banyemereje ntangire ntasha umwe mu bantu bacu yitwa Fanny Fafa official ntabwo ari ujya bamenyereye arabise bakanguka aro witwa Murekatete Esperance Supe Meri wa Meri Dihoze Isa umusuper fan kabisa wacu akomeye ntashe umuhungu wacu yitwa Juvenal Abayisenga Liberto Fridolin niyo ngabo Arcade bar special greetings ku muntu yitwa Emeline Negamimana and me greetings ku muntu yitwa Nana Deje kuva muri USA bubaho cyane nabandi benshi badukurikiye abo nabo jewe nawe urabataje abo nabihutiye kuza mu mutima reka ndagurusha nawe utasha abantu nk'abatatu canke bane canke barenga bari ku mutima batatu canke bane bo ndataje umwana wanje ari mu Buhindi wow ufise umwana mu Buhinde ndafise umwana yiga mu Buhinde amabwira abantu ko wubatse ibintu wubatse empire bakaguma bibaza ngo ni twatwana ndataje umwana wanje ari mu Buhindi ndatahije Dorine ari muri Swede ndatahije Eme ari muri Canada ndatahije Pippen ari muri Norvege kuri diaspora gusa gabe bona abantu kenshi yo postinze bakunda kuraba ibintu byanje umva nje gutuma ari bumhereye ko cyane ndatahije nabandi rero bose muri rusange hari umumama nahora nkunda kubona muri kumwe mwarahebanye kutamutahije hari umumama mwahora mukunda kugenda naguherekeza dishikera mu mashooting ugiye gushooting Claudette na Marlene ndabatahije muri Mukamenge baranyica bari kubagiye nibona ari guhera ko ahubwo ya nese ndabikava barakunda kuguherekeza kera kenshi ugiye mu mashooting n'abantu twakuranye nabo twakuranye wow so ni Belize dukubita tubangura n'umwanya ntubari kirenga tuvuye muri Face Cup nta minsi irahera novuga wongeye gutangaza abantu ku yindi ncuro filme yawe iba iya gatatu mu byiciro bya filme nkuru z'umwaka mu gihugu kiriya kintu wari uciteze gabe shana ukuri ntacyo nari niteze no bambeshe gusa je navuye muhira narakoze hamandagira amahigwe ndaba muri bajya 12 bacagwe ko numva ngo barafusubije inyuma amafilme menshi yari menshi cyane kabisa batoyemo nkeye rero kuba naragize amahigwe yo kuba muri bajya 12 aho nyene nabone ko nanje ndi umuntu ashoboye ukinjira muri 12 nkiba muri bajya 12 navuga nti nubwo ntaza kuba muri batatu ba mbere mu bantu bashoboye basindiye imwe kubera nagiye muri aba bantu yego nico numva ari ikintu kwanza nishimiye hama ikindi naco je navuye muhira mfise ubwoba bwa filme Intore ntinde oya nawe hajya wari ufise ubwoba bw'iyo filme yego vraiment navuga nti iyi filme itegeza kuba iya mbere uko biri kose ko ni filme yakoze ku mitima y'abantu benshi twarayikunze cyane nawe warayiravye bere narayiravye ndara mu filme y'abandi rego ndaraba mu ijoro yo mvuye ku kazi nca mu mafilme hama mugana naravuga nti ko biri kose nanje umengo muri batatu ndashaka kuba mu ndavye filme yanje ngene yari imeze ako kantu warakiyumvira muri wewe narakiyumvira mugabo nkongera nyene nkagira n'akandi kantu k'ubwoba ndiko ndarabizindi ndavuga ntacyo reka nje gukomera amashi abagenzi banje baza kuba muri batatu ba mbere ubundi navuye muhira nyene mvuga nti
filme yanje ni nziza mugabo irashobora kutaronka ayo mahirwe mugabo reka nje gukomera amasha abandi baza kuronka ayo mahirwe yo kuba muri batatu ba mbere kabisa naranakangutse numvise izina ryanje nagiye imbere nazi nuko ari je ndose ico gihembo ari n'ukuntu wahagurutse umwanya umwe je wahagurutse nakubona umwanya umwe ukamenga wokekeranye tinke katari je bahamagaye mugo wundi mwanya ukabona menga wiyerekana nkuko menga nta nikidasanzwe muri bibiri cari cyahe kwa kuntu umuntu agugihumura canke bafati oya naraguye igihumura mu bisanzwe nuko naguye igihumura ko ntavyo nari niteze ntavyo nari niteze wow ni filme nakunzemo akantu utangura uvuga ngo urubuto uteye niko rumera ngo ni wama abahungu abahungu ukama abakobwa agenda gusubiza abo bakobwa bawe hari ukuntu abagabo mu by'imitima abagore banyu yego bose mvuze wewe abagabo muri rusange nshira mu bagabo ntaco ushaka kuba nawe ushaka kumera uko ukagira isoni zo kumuvyara abakobwa ora umwana wese bivana n'ingene umureze arakubera umuntu mwiza arakubera ikintu ciza arakubera umwana w'akarorero urumva mugabo ugasanga hari abandi bagabo bajya umutima abagore babo kubera bavyara igitsina gore igitsina kobwa gusa ugasanga yamamwita washaka kujya nyene nabikinya aja kurondera hanze yanaja hanze azana abakobwa nyene wa mugabo yego kandi yagiye hanze yamusize hajya umugore ngo agiye guhiga abahungu wa mugore abyara igitsina kimwe yamusize hajya agiye hariya ngo agiye guhiga umuhungu ega ni wamutwaye imwe muduha kare kantu nakibaje bati none kare ibintu Belyse yabyiyumviriye gute ahajya bivuza yuko umwana abonetse hagati y'umugore n'umugabo aba yamutanze yego sinovuga nta bya biology cyane nzi mugabo ibyo dusanzwe twumva ko mwe muraduha amaraso tukakira hama kwa kuvyara ni naho muri filime bigereneje nko gusubiza ati je nimba wambikije umuhungu muri je nakuzani umuhungu wawe wambikije kaya kantu kankoze ko mbona ikofe irya kofe ni ryanyaje waraririye byanyavye yarankubise remi gabasha remi warankubise kuri kwibana mugare nkunda ibintu nkabijya yego nukuvuga twari mu buzima nyene bwa vrai butari bwa film resha reme ni mwana mubi yadukubita nyene ikofe nayo yabatisi montage Belyse yaririye byanyavye kaya kantu kankoze ko wakira gute bano bantu muri no societe nyene uziko kiya kintu gikomeye gose hano hanze birahari cyane mu gihugu hagati ukumva abantu barahukanye cyangwa sanga nk'umugore ahantu umuryango yarongowemwo baramwanka bamuhora ngo ntavyara abahungu uvyakira gute iyo miryango yari kwiye kubibamwo gute barakwiye kuvavanura n'ivyo bintu kuko ni ibintu kwanza bibabaza umugore aho bari hose aguma abona ko atanica amazi kandi akimaze urumva arabona ko ataca amazi kandi akimaze bitewe n'ukungene ako kajambo baguma bamucumira kagatuma umengo aranigunza ugasanga ari na wenyene ntiyicara no mu bandi ntaganira n'abandi kubera iki adafite uwo muhungu umengo ntanica amazi mu rugo nukuvuga ngo babiha agaciro umwana bamubone nk'umwana yego babiha agaciro umukobwa abakobwa reka nubwo reka ndeke gukoresha ryajambo ngo abagore turashoboye canke abakobwa turashoboye ariko ubundi umwana n'umwana umwana ari mu muryango n'umwana ushaka kuronka kuvyara umwana w'umuhungu akakubera ikirara nabibaho sivyo akakubera ikirara ariko wa mukobwa utari witeze ko hari ico azovamwo ugasanga niwe akuviriyemwo ikintu kizima urazi benshi uravye mu mico y'ikirundi bakunda kubivuga bafatiye ku kuntu umwana w'umuhungu akenshi yateye imbere niwe akunda kuza kugoboka umuryango umwe yavuyemo na cyane nk'ubuganije abahungu benshi babaye mu bukene nk'abana b'abasore mu mitwe yabo usanga harimo indoto zivuga ngo icoma nkazoba umukire nzoteza imbere wa muryango navuyemo mbona uri down ataco wigejejeko mugasi nibaza yuko abakobwa izo ndoto babana nazo cyane nkeka ariyo mpamvu rimwe muri societe umuntu yumva ko menga yovyara umuhungu ariko bere ntitunirengagize kuva na kera umuryango wabavyaye umuhungu baramuvyinira cyane gusumba umukobwa ega nivyo bintu bishizemo nivyo bishizemo uraje ko navyaye abakobwa gusa ntaco nanze uracanze mare ndabutse ko nawa mwana wavuga mu buhinde ariko no mwana w'umukobwa yatweta uje mwana yakinye muri iyi filme yanje URUDUBI ni umwana wanje wa kabiri je n'umwana wanje Shazi ko nanje tavye nari. Numwana wanje. Biri kudasaza je ngomba mbona umukobwa none munsi muntu yo koresha da. Numwana wanje. Mwana 18. Wow. Wari cungereye kabisa. Ari cungereye. Mugane ko bari kukanuka kera hari n'ukuntu kera umva burya twamye tubaho mu bihugu usanga ingwano zisekeza unavye umuhungu bavuga tuvyaye umusirikare w'igihugu ngo agiye ku rugamba. Mugabo siniko ndabishigikira nimba uno munsi
mu Burundi buzima kiya kimashini ntibuka n'izina ryaco poke canke pena poke okay ushobora gusanga n'abagabo bwabo bagitinya ata n'abagabo nkeke n'ijana bashobora kugitwara ahubwo ugasanga uno munsi umuntu ariko aragitwara mbere ku rugero runini rufatikana umwana w'umukobwa byerekana ko umugani wawe umwana n'umwana kandi na bya bintu abagabo bakora n'abakobwa mbona bimwe bo bishobora usivye ko atari byose ariko ivyo bashoboye birahagije so iriya filme rero inatekeye inkuru nini wasa n'utangiye kuvuga turi muri Fescab numva twozoyisangiza abantu iriya nkuru ngo ni true story iriya filme wanditse tubwira uburyo ngo ho barabayisene uyibona kugeza igihe kugumye mu mutima uravuga ati nzobishana muri film mu bisanzwe je rero amafilme nandika ko niyandikira amafilme ahera ni ibintu biba vyarambabaje kuko ndafise ibintu nzokwandika nanditse byo mfise imyaka 9 bon apana nanditse ibintu nzokwandika mugabo ni ibintu vyabaye mbona mfise imyaka 9 nuno musi ukivyibuka igihe cyose nzoronkera amahera nzobikina office serve komeye wa mwana w'umukobwa urumva nzobikina no kuvuga igihe histoire ya iyi filme yanje Urudubi ni ya 2012 ni histoire yabaye naba mu bwiza kugindwi naba mu gashambrete nari mpanze mu gashambrete rero haca haba abandi yindi famille iba muri chambrete nayo tubana mu rupango hari mu masasa bayijoro sasa bayijoro barashwana baba muri chambrete n'abana batatu nukuvuga bari bafite abana babiri bagaca bagira n'umwana umwe avuka muri famille wa mushiki w'uyo mugabo voilà ni BELYSE w'uwo mugore baba muri chambrete baba muri chambrete nukuvuga bijya nakenye muri ya filme nivyo vyabera hajya kuko bana ntibabasohora mu kurangura amabanga yabo baguma ngaho nukuvuga iki muri abo bana harimo utwana dufise ubwenge harimo utwana dufise ubwenge ari naho bituma haba n'utugeso tuba abana bakaja kugira ibintu babonye ku bantu bakuze bimwe abana hano ugira gutyo ugasanga turyamanye ko nk'ahantu kumbe bakaba birababaje kumbe filime yabaye barorera bacabaja kugira ivyo babonye kuyigana mukera kwava kuraba filime z'abarambo tugataha dutera ingumu tugira hano nuko rero ico gihe baragwana saa 7 z'ijoro baragwana ibujumbura n'ubushuhe bwabo abagore benshi hariho abagore batambara amapinjama abayambare abayambare agakareso rero barakubita nibaza beri naguciriyemo nubwo urara wambaye pinjama nk'umuntu yubatse haragera igihe ukayikura haragera nyene igihe ukayikura mugabo nyene ico gihe batangura kugwana bapfa uyo mwana batunze hari mushiki we yahora arungika amahera amara igihe atayarungika rero umugore n'umugabo batangura kubijyanira batanguye kubijyana hageraho umugabo bimurengera arakubita umugore baca baragwana mu ijoro muri iryo sasa y'ijoro tuja kutabara novuge ko ari gutabara nyene canke gushengerera hari abagiye gushengerera hari n'abagiye gutabara mugisagara benshi ntibanatabara bagenda ni nko kujya show arabashengera bavuga ati turabe ibyo ari byo urumva hama acaragira baca baragwana abana barasohoka bariko bararira ntibari butabare n'abana bato mugabo nyina twe twamubona ngaho tuja kumufuka agatenge ari gusa atambaye ari mu gakarezo umva ni ibintu bibabaje iryo joro yasohotse atambaye yasohotse umva nuko atari gufata umwanya bariko baramukubita ngo yambare amuganije ne kwa n'indoro zivuga umuntu akapfunduruka yero kuko nyene meza asohoka kuko abana basohoka bakurikira nyina amarira mu rupangu umugore ararira abana bakarira umugabo nugwamo nta utabarunda hari nawe umubanyi waje gutabara ucukubitwa mu bandi abantu kenshi baza gutabara ucukubitwa mu bandi umugabo urumva umumbujije kwikubita reka arakubita simbira kuri akaba ari wakubita ego rero urumva naho byavuye sinari bwagere kuvuga ngo ndiko ndandika amafilme muga gusa aho ndavyinjiriyemwo akubera ko kantu kambabaje kangumye muri jewe navuze ifo ko aka kantu ndakavuga ko karambabaje urumva iyo mnekeze ko ari myinshi ese bere wababajwe no kuba bagwanye izo sasa bazijoro canke wababajwe no kubana umugore asohotse yambaye ubusa mwijoro kwanza icambere cambabaje uko kuntu babana muri chambrete n'abana babo batoye mu cumba kimwe ico kintu kwanza n'icambere kibabaje ica kabiri uko kuntu bajyana n'abana bumva no kuvuga ico kiri oriente ku bukene ariko ico cambere kiri oriente ku bukene nyene n'ubukene kandi ubukene nta muntu abuzibira iyo buje buraza iyo buvuyeho naho Imana yacanye bukava ariko nyene n'ikintu kibishe uretse ko hari n'ababigiramwe uruhara hari n'ababigiramwe uruhara kandi nibisigura yuko just no vyita n'ubukene ahubwo kuri iyo kaya abo bantu kuko uyo mugabo yaradandaza impuzu mwijabe
abakobwa bose bujumbura naje ndimwo bazishorera uyo mugabo amahera yo gupanga chambre na saro ntavyo yari kubura kiragiye umuntu aranaza impuzu y'abafise amafaranga menshi nukuvuga iki abana yari gufuma bajyamika muri saro nabo byo bakaja kubihereza mu cyumba hariho abagabo rero babigira mu ruhara umva yabaye bubanira amafaranga kandi ugira none cyarabuze none yuko yahereza abandi bakobwa ku ruhande oya yaregera mu tundi duko usanga n'iryo joro induru zazananya birashoboka rero kuba naranditse filme nkayitirira ico kintu urudubi nuko nyene kwari urudubi wari kuravuga by the way icambere cakubabaje yuko nuko kuntu barara mu ntuze yimwe ariko hari ikindi wari uvuge ca kabiri ica kabiri bo icambere nuko kuntu abana babana muri chambrette imwe uko ica kabiri naco nuko kuntu bajyanye n'abana bari oblige kumva ivyo bariko barajyanira urumva ntibabwirana mu matwi mu gushwana abana bategeza kuvyumva muga kumbura iyo baba mu kindi cyumba bagashwanira mu cyumba cyabo byaherera muri bo hari n'igihe bari no kugwana abana ntibanabimenye wow bikaba mwibanga ryabo film urudubi ibiravutse niho yanditse ico gihe byakumye mu mutwe kugeza uyanditse muri no mese yasina yanditse ico gihe byangumye mu mutwe fise byinshi biri mu mutwe nyene hari n'ivyanditse muga ntarakosora ukunda kwandikira ama true story canke ubuzima intuze experience veki ibi umuntu agenda abona canke akiza muri society no inspiration zawe ziva ndaronka nk'akantu kamwe gatuma akantu kamwe ka true story nyene gatuma nca ninjira muri development okay bishimikiye ko ibindi ugacuma kora filme utegeza kongeramwe n'utundi tuntu yego wow gakenshi mba inspiration mba nayikuye ku kantu ntuze ibiri ndani muri film na titre wayihaye ngo urudubi bipfaniki bo bipfaniki urudubi nayise urudubi kubera irimwo ibintu byinshi irimwo amanyanga menshi irimwo umwana yaronse amanota meza 10 sur 10 uwo bigana aronka 8 sur 10 amubwira ati jewe iyo ndose 10 sur 10 papa wanje acangurira ifana nawe iyo fana ntayarigeranywa ahubwo ubuzima bwe babayemwe nubwo kubona nyina yama ariko arakubitwa mugace aravuga ati ko naronse 10 sur 10 reka nanje nje kuraba ko papa aza kungura nanje fana basambwire felicitation bambwire courage umwana aragenda acasanga asari kwasomana n'undi mukobwa muhira ntarasiyo yatanze umwana ntiyena biyeretse yaciye kwita ikorosa agenda muhira ni sene baba nagahinda n'umwana yabayeho mu buzima bubi abahabona umubabaro wa se na nyina nta munezero yigeze agira yamari ku mahiri rero umwana bamubwira uti ni mu chape dese mu ishuri chapa dese umwe wese yumva mwayihizina umwana chapa famille achapa papa mama nabantoyi biwe arashirako bafatanya amaboko no kuvuga iyo ni dessin y'umuntu aryohewe ni ya famille iryohewe mugo umwana aravyumvira asanga wapi ndihenze iyi famille yanje ntiryohewe ico yakoze yaciye abifuta byose byasa no bige yacafye yavuze ati wapi ndihenze umuryango Jesu wombaye umwana cyarabifuta abifusa acarandika titre ko ari urudubi umva yabifutanganije birononekaye acashira umwigisha ashiri umwigisha arashavura ko ntiyarazi ivyo ari byo ntiyazi ivyo umwana aca mutuma abavyeyi nabo baza kwisanga muri rya kosa ko aribo umwana babaye kubwa abavyeyi babo abayeho nabi ku makosa y'abavyeyi y'umuvyeyi wiwe papa wiwe ya filime irimwo ubwenge bwinshi irimwo ego filime irimwo hano ibi byumviro ni wewe wenyene uburi kurabishira mushanka hari undi muntu agufasha mba numva biremereye hafi na office ni jenyene hari abantu bavuga ati nimba hari umukinyi mwiza dufise mu gihugu cyo Burundi n'umuntu yitwa BELYSE muri abo harimo umugabo yitwa Nsoro burya Nsoro aravuga bati burya BELYSE nimwe mu bakinyi twamenyanye babahinga kabisa mugabo akavuga bati BELYSE sinzi nimba ari umundi buzima barimwo aduha filime nke bivanye nizo twari tumukeneyeko beri tuzobandanya tukume muri no munyenga canke uzongeza agatesi gatoya nimba atari umuriro byiruke cyane filime n'uburyo Nsoro kwanza ndamushimiye Soro ndagushimiye nyimba warabivuze ngira nivyo urunze bibwira diko ngira nivyo ndagushimba sibo wenyene benshi baramaze kubimbwira no mu makomantere ndabibona mugasi noce nishima ngo ndumukinyi mwiza ngo ntaco ndushinga abandi si nababivuga okay nawe muganye ne ndagerageza nanje ku ruhande rwanje wow hama sinzi kintu warumva giti na nimvuza ci tuzobandanya tugume muri no ritme canke uzongeza gatoya tubibone ku bwinshi kuko bavuga bati gusa n'ukuntu urabapfubye ufise byinshi babonamwo woba abafana urabapfubye ntubasereva cyane ubicisha kuba kutabasereva nuko ndikorana
kwikorana ni mu mufuko n'amahera ibikoresho byose ndabikota urumva usanga filime ntwaye amahera ashika kuri 3 million nta nijana ninjiza ya bintu no kwitanga umukinyi ndamuriha ivyo byose n'amahera rero nakubwiye ko nanje yiga mu Buhindi cibona Minerva mu Buhindi nkaca nja ngo ndiko ndakina filime ntaco ndiko ndinjiza bako arakaga mu Buhinde rero sindavyinjiyemo cyane mugwa hari ivyo cuvyihoza kwata gusa ishure nto yari izimbutse ku mwaka nishobora kuza munsi y'ibihumbi 3 kwanza iyo ni nka Minerva gusa yonyene $10 bitatu ntibishika iyo mvuzi ya nyuma sino haro n'izi ibihumbi 10 mvuzi ishure ya nyuma ibizi mvuga je ndi hayo ntashika je ndi ha 2005 Minerva y'umwaka n'utundi tuntu rero tundi umuntu abakenera chapeli ubawe rero ukora iki ambavu ya movie nimba atari banga ikintu cyose gishobora kumpa amahera ndagikora ndafise nahorana na restaurant mbwa yarahombye niho nahora nkura Minerva y'umwana ashara ne barampombeje ariko ntacu Imana igira neza bizogenda neza ariko si ico conyene mugabo na bya bindi kwa ko tavuga byo gutwara n'iki nako nyene nakazi kadasanzwe yego so beri vuba je ndagusanga hari ahantu tunaganire turi mwa rujya runtu utwumvisha no kumunyenga nakibazo ariko ndashaka abantu bari bagukumbuye utekeye vyinshi wo basigira ugire ikintu babwiye cyane nk'ijambo ry'ihumure hanyuma duhave tunaguherekeza bo icyo nobabwira cyose nobaca intege canke nanje ngo nici intege ntawe umenya Imana icisha ahantu henshi je gihe cyose nzoronka amaheri byo kwandika ndabifise ko nababwiye ko mfise niyo mfise imyaka 9 wow hari ikintu cyambabaje mfise imyaka 9 ntegeza kugishira muri filime mugore yibuka kwe nukuri je muri iyo myaka y'abantu hari ibintu nibagiwe nukuri ntegeza kugishira muri filime nukuri ntegeza kugishira muri filime kuko hamwe ntogishira muri filime ndumva ataco noba nkoze kuri iyi si iki kintu kirakomeye ariko mbere yuko ubandanya nahise nibaza ikintu bigenda gute ngo ufate nk'imiliyoni 3 uzishire mu kintu ubona yuko atari ibihumbi 100 kizohava kikugaruka neza sinshirayo nzi ngo ntayo nzoronka mba ndiko ndagaragaza nzi ngo nzoyaronka mugabe karangira mbona atayo ndonze maze gukora filime 3 kandi zose ntizija mu sizo miliyoni 3 arumva none wa mukobwa yo mahera nkiyo wigurira ka restaurant ibaze cyane ukuri kw'Imana abasabone ababone mfise bake foko munshigikira abantu b'Imana muyaboneshe kuri BELYSE official hama mukikirana ikibazo cawe gumutakaza amaceno nkiyo warufise mu mwaka uheze si yo gifise niyo nyene niyo nyene okay niyo ngifise gusa abantu ni bakenyene ngirane kubera nasi no bajya imihari ngirane kubera uko kuntu ntaza ndasohora ariko ubu ngira uyu mwaka dutangura ifako mwaka uhera basinkoze na filime 3 wow ne twanayipine barabe comment ya mbere ipininze twashize ko ni link ya filme yawe Urudubi imwe mu mafilme aryoshe cyane na Fescabe yaravyemeje imwe mu mafilme irimo inkuru ikora ku mutima filimo irimo n'ubwenge bwinshi kandi ni filme uzosanga nakoze ku makote yose yego wow kumakote abana nivyo numvise abana barimwo abakuze mu ngo n'imiryango harimwo no mukobwa yakinye avangatiranya abagabo mugabo byarangiye nawe yigarutse ko kubera iki ujya mwana yagiye aramubwira ati ntuzosubira gusomana na papa urumva yaramwihanije ujya mwana yagiye gutanga agasopa sindayiraba yose maze kuraba yagiye kumuha agasopa ati nukuri mama wanje bayo nabi kubera wowe ntuzosubira gusomana na papa umukobwa birangira nawe bwa buhimbiri bwiwe yarimwo ati umwana arinza mbwira ijambo nk'iri ni filime nukuri rimwe impanuro nyinshi baza kuhiraba baraza kuhiraba kwako turavuga ku butumwa usigira abafana bawe abafana banje nuko bonshigikira bakaraba filime yanje kugira nanje bimpe n'ingufu zo gukora ega batariko barayiraba nanje gukora nanje bice mbona umengo ndiko nkorera ubusa kandi nanje nkeneye kubaho nkeneye duharaga tuvuye kuri YouTube nanje sitaturonka na rimwe turyoha kabisa urazi duharaga ko YouTube ngene turyoha je sitaturonka nubwo ko bakarobo ukafunguye bati bya bintu birabaho bana hama ntibarabizanje gusa bararaba n'izabandi bashigikira n'abandi abantu bakumenye cyane beri mu bikorwa bya Truwafa bazongera bakuboneyo umufakazi yaraheze of course mugabo hari ibindi bariko barakora uzongera uboneke jewe nta muntu numwe azonkenera ngo ambure kiretse atashoboye kugendera ku mwanya we wanje kuko ababinsabye ni benshi hari abansabye benshi ndabakinire mu mafilme yabo nkaje nca ndabaha kalendriye y'umwaka wose nk'ubu muri janvier nzoba mfise kalendriye y'umwaka wose
nukuvuga mu kwezi mafisemo imisi 3 wowe ushoboye gukorera kuri uwo mwanya w'iwanje nta na kimwe ndashobora kuza kugufasha gukina nkagukinira nta muntu n'umwe ashobora kwankira abinsavye kabisa ku rundi ruhande isi ikuzi nk'umuntu akaze cyane mbe mu buzima busanzwe ni kumeza bivaye na filime wagiye urakora nibaza ino filime niyo ibonetse usa n'umuntu aciye bugufi hari iyindi yitwa Noir Blanc nayo nari umuntu aciye cyane kina filime zuko nyene z'amacungu umuntu mugashani izawe abara amacungu mugabandi bagukinisha banginisha ezo gukara na wansoro navuze we bavuga ati je Belize mama n'umuntu yo mukinisha mu bintu by'ama action ari umuntu mubicana ari nk'umwasase ivyo ndanabikunda abakera twagiye tubona birana kuryohera sinzi impamvu binyohera ariko sinzi gani ivyo nyene ariko bero ubaye nk'uwibwira abantu ufatiye kuma norme canke no kubindi bintu wewe ugendera ko n'uburyo wiyizi mu majambo make Belize n'umuntu ameze gute Sioni exam Belize n'umuntu n'umuntu aganira n'abantu bose ahuza n'abantu bose n'umuntu vyitwa ko akunzwe n'abantu bose ndavye mu kibano ahantu mba canke aho nkorera sinzi ko babivuga kubera ndavyumva canke ko bimeze iki mugate monyaje zihari zimvuga neza wow mugasinzi hari abantu bashaka kuvuga neza kubera uri kurabumva canke akaza akakubwira wowe kubera uzi ko aza kukibwira Belize ugasanga ariko aramvuga neza mugabo arengana kamponda ariko muri rusangi ntibamvuga nabi bisigura ngo ishusho nk'abantu rimwe baguha komengura umukobwa w'amahane nta nubwo ari kumeza ahubwo uratekereje amahane gushwana umuntu menga arakaze iki umuntu umuntu ufise umwanya w'amahane ntawo mfise gukarira abantu vara gukara ubundi gukara nta muntu n'umwe adakara bivana n'icatumye ukara canke no kuvuga ngo umwana mwiza cyangwa umwana mubi umwe wese ico kinara kigerako urashobora kuba umwana mubi bivanye n'icabiguteye cyangwa ukaba umwana mwiza bivanye n'icabiguteye rero iyo ukaze ntibica bisigura ko uri umuntu mubi ni ukuvuga nimba ndiko nakumva ati umuntu ashobora gukara hari impamvu akarorero nk'ubu nk'umugabo yo gukankamira hafi yo kugucira mu maso kuko bibaho yego ukavyihanganira ukagenda canke mwacha mufatana mu mashati ntitwafatana ko noba nzi kosa nakoze ritumye akaraguyo ntitwafatana no mutahura birumvikana cyane bere ndagushimira cyane ndakwifuriza n'umugisha diso bandanye ushininga numvise n'amabanga ari menshi bigende neza imana ibane nawe ubandanye wubaka umunara n'abazogukomoka ko nabandi bari nyuma n'Uburundi bwejo bazokwigire ko byinshi bazovuge ngo votre passage reste viva. Merci beaucoup. Wakoze cyane ndabashimire namwe kunze ba Fresh TV 257 nizira ko maba mwishimiye umuntu twabazaniye ari we BELYSE. Make your comment ivyumviro vyanyu turabikunda ningira kamaro. We love you so much. Ciao ciao. This is Flash TV. We shine to progress.